Akazi ndagahebe ese akazi kubungene kagoye mana ya Manunu. Ça. Ça va? Ça? Uri sûr? Yego ni sawa. Sivyo. Sindavyibaza. Uva ngaha umengo ugiye udashaka hanyuma mu gutaha hoho basha. Uza umengo nyene ngo sinzi. Bwira nibiki. Ndoje ndafise ikintu nakubwiye. Cyo kukazi. Kukazi ni mwabuze financement. Sivyo. Urabona ko kaya kazi ndakamaze iminsi mikeya. Ni kenshi. Kaya kazi nta kigenda. Ngira bimeze gute? Urya mugozi wanje. Afise ibintu byo gukunda abakobwa. Aguma mpamagara, aguma nkorako, aguma anyandikira. Sa? Hanyuma? Kaya kazi sishobora kugaheba. Urukangana Yaronse ncumukuru. Uraza akazi kungene kagoye kuronka. None utagahevye uzogira iki? Uzoca guma gukorako? Ndaba? Urazi ko je mfise akazi? Nashaka nande nicare muhira. Nyumviriza neza. Ndazi kubabaye. Akazi ndagafise. Hanyuma akazi nivyo nawe wari ugakeneye. Mugabo tuzobeshwa n'akazi kiwanje. Nibikunda. Nibikunda kandi bigabo by'ibishenzi nk'ivyo biruzuye mu buzi. Vy'ibikuro doje po ntumbaze. Umviriza. Wewe icambere cyo kubwiriza gukora kandi cyihutirwa. Urebe ko amugane w'ikirundi. Kudahana imbwa bigwiza imisega. Andika ikete umushengeze mu tungana ategerezwa guhanwa gufungwa. Hanyuma akazi tuzobeshwaho naki wanje ni waronka kandi uzokora utakaronse naho tuzobaho gutyo. Hakuba imbwa. Nibikunda. Ni hinda ikura yabaye kinyaye.